kuri uno munsi mercredi wa 1er Decembre 2021 mu bikorwa vya misi yose nsanzwe ndiko ndakora vy'uburimyi n'ubworozi haracamwo inyigisho n'amahugurwa y'ibindi bigo bikomakomeye mu gihugu za Afrika na za FAO. Rero uno munsi nkaba ngiye mu nama ya FAO muri Royal Karasi. Cyatumye bampitamwo muri bamwe benshi baba agonome muri FAO muri ino nama ni kubera yuko nsanzwe nanje andeho y'ivyo kurima nsanzwe ndi passionné n'ibijanye no gukingira ibiza biciye mu gutera amabambu benshi bita imigano ku nzuzi zihanamiye uburere nsanzwe nkoreramwo ibijanye n'ivy'indimo. Uno munsi rero tukaba tugiye kuba muri bamwe bagiye kuronka zino nyigisho za FAO ku bijanye no gukinga ibiza n'isibe bivuye ku ihindagurika ry'ibihe. Turindiriye mu kanya n'inama igomba itangure tuza kumara umunsi wose ngaha muri Royal Karasi. Ibikorwa vya FAO mu gukunda